ngomba dusangire ijambo ry'Imana, ngomba tuvugane ko ijambo rivuga ngo Yesu ni umwami atandukanye n'abami b'isi. Imana ihabwa icubahiro. Yesu ni umwami atandukanye n'abami b'isi. Abami canke abahambaye, abaperezida bagomba kugendera ahantu, bimije kuzogendera ahantu, bararungika, haragenda intumwa, haragenda integuza ziza gutegura urugendo rw'umwami, ziza gutegura urugendo rwa perezida. Kandi muri abo kenshi bari imigwi, hagenda imigwi ibiri, hariho abamenyekana bagenda kuvugana n'abategetsi b'aho hantu, protokole n'ibindi, gutunganya ibintu, n'abandi usanga mbere atanu wabamenye bakamara ngaho igihe kitari gito. Na hano umunsi twotegwa iteka nk'umukuru w'igihugu akaja gusengera hano, yabiteguye kare, homara nk'iyinga hariho abantu baca ngaha na pastori ngira ngo atavyamenya, mugabo baje gutegura urugendo rw'umuntu ahambaye azotugendera. Hariho naboza bakavugana na pastori, mugabo hariho naboza tutabazi, mbere bakaza no muri wanje kuwa kane, nko bazoza kuwa muhu kuwa kane ngosanga mwicaranye, mbere bakaza no muri asengesho y'abagabo kuwa mbere, mbere bakaza no muri community kuwa kabiri, kugira ngo babone imigenzo aho hantu kuno hameze, umutekano waho n'ibindi byinshi. Uko niko bigenda. Na Yesu Kristo umwami wacu yimirije kuzoza mu isi. Turabona ibyo twasomewe mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Malaki, avuga ngo ngira ntume integuza yanje induranirize inzira imbere yanje, ngo kandi umwami murorereye, umwami murondera azoshika giturumbuka. Imana ihabwa icubahiro. Malaki aravugishwa integuza, ategura integuza izoza gutegura kuza kwa wacu Yesu Kristo. Aha tubona yavuga kuri Yohana no kuza kwa Yesu Kristo. Abivuze womenga hasigaye amayinga abiri, womenga hasigaye ngira ngo imisi mikeya uwo mwami akaza, ariko siko byagenze. Malaki amaze kuvugishwa, abanonosoye abiga kahise k'ijambo ry'ika Bibiliya canke kahise nyene muri rusangi, igihe Malaki yavugishwa y'amajambo haca imyaka ishika 400 atamuvugishwa n'umwe ahari mu Bisirayeli, atajambo ry'Imana na rimwe baronka, eka igihe c'agacerere. Nico mbere abateologiye bise imyaka 400 y'agacerere. Nico kiringo bavuga mu Gifaransa la période intertestamentaire. Ni kiringo kijabukiro tuva ku isezerano rya kera tuja ku isezerano rishasha, imyaka 400, nta buhanuzi nta na kimwe. Ariko iyo myaka tubona irangwa n'urukurakuranwa ry'ubwami butandukanye bwagiye buganza isi, ubwami bukomeye, ubwami bw'abantu bahambaye. Mbese ubwo bwami abahinga nono abasigura Bibiliya, ugombye kubusoma, ugombye kubumenya, uja mu gice c'indwi c'igitabo c'abavugishwa n'Imana Daniyeli. Niho tubona inzozi Daniyeli yarose, arota abona ubwami, arota abona ibikoko, havuga ko ari ubwami. Mu gisiguro yavyo no dusanga ari ubwami bune bwaganje isi. Igihe Daniyeli yarota izo nzozi, hariho ubwami bwa mbere bwari bukomeye, ubwami bwa Babuloni. Murazi ko yari yajanywe nk'inyagano i Babuloni n'abandi. Aharotera inzozi. Usomye igice c'indwi c'igitabo c'abavugishwa n'Imana Daniyeli, ngomba ndavuga ku bami, ngaruka no kubyo twigishijwe ubushize, ukuntu ingoma abami bahambaye bagenda basenyuka, bakagenda mazima yongo, hanyuma ibintu bikabandanya, ubuzima bukabandanya. Abatinya ati Nebukadineza agiye, nkeka Babuloni itazosubira gutwagwa, yaragiye arakurikiwe n'ubundi mwami, aragenda mbere, haragera igihe n'ubwami bwa Babuloni burasenyuka, haza ubundi bwami. Ibintu bigoma bibandanya kwa kundi nyene. Daniyeli rero yaronse abona ibikoko bine kandi bikaze. Igikoko ca mbere dusoma mu ico gitabo mu gice c'indwi, tubona arota igikoko ngo kimeze, yarose intare, intambwe, igikoko kimeze nk'intambwe. Hanyuma ico gikoko cari kinini cyane,
ngo gifise ivyinyo binini bikaze gose, kandi ubwo bwami abanonosora Bibiliya bavuga yuko ari ubwami bwa Babuloni. Ubwo bwarasenyutse ntibukiriho. Hanyuma abona igikoko kigira kabiri mw'izo ndoto ziwe, nk'uko kwerekwa yari karerekwa, yabonye igikoko citwa idubu, mu gifaransa n'igikoko bita ours. N'igikoko giteye ubwoba. Daniyeli ko yaceretswe ngo yabonye kifise amagufa atatu mu kanwa, ngo kibwirwa ngo turye inyama nyinshi, tabagura inyama nyinshi. Cari igikoko kivugwa yuko catabagura conona byinshi gose. Abahinga rero bakavuga yuko ari ubwami bwa Persi, Abamede n'Abaperesi. Abandi bavuga yuko Persi ari Irani, muri Irani ha kino gihe. Ubwo bwari ubwami bwaganje isi yose, bwajugumiza abantu bose bakagira ubwoba. Ubwami bwa Perse ushima na mwebwe benshi muri mwebwe ni bwa mbere mu bwumvise. Bwarasenyutse, bwaragiye. Yesu ashimwe. Hanyuma abona igikoko kigira gatatu. Igikoko ngo casa n'ingwe, gifise amababa ane, gifise imitwe ine, ngo gihabwa inganji. Sindabona ingwe ihagaze. None Daniyeli yeretswe igikoko ngo casa n'ingwe, gifise amababa ane. Ibaze rero ingwe ifise n'imitwe ine, uyibonye uko byo babimeze, giteye ubwoba. Aha bakavuga yuko bwari ubwami bw'Ubugiriki, ubwami bugira gatatu bwaganje isi. Aha turi muri ca gihe ca kiringo kiri hagati yaho Maraki yavugishwa kuzoza ku mwami, kugira ngo tuze gushika ca kiringo Yohana akaza kuba integuza wa wundi Maraki yavugishwa. Ubwami nta buvugishwa buhari, nta na kimwe, n'ubwami buza buganza isi, bwiyemera, bukomeye gose. Hanyuma ubwami bw'Ubugiriki, twiga ivya kera, ni koko bwarinfluenceje gose isi. N'abasoma ibitabo muri mythologie Greek turabona n'ibintu vyinshi ku bwami b'abantu b'Abagiriki. N'abasava benshi bahambaye tubona barabo Bagiriki. Ariko ndibuka nta myaka myinshi haciye, ku isi yose havugwa amakuru yuko Ubugiriki bugomba butombe en faillite igihugu. Uretse ubwami bw'ico gihe bwaganje isi, bwo bwarasenyutse kera, bwaragiye. Yangwe tubona cya kintu giteye ubwoba naco nyene kirasenyuka, kiragenda. Igikoko kigira kane tubona Daniyeli yeretswe mu ico gice kigira ndwi, ni igikoko atavuze n'izina. Ngira ngo no bivuga neza somye muri Bibiliya. Igice c'indwi umurongo w'indwi avuga ngo, hanyuma y'ivyo mu byo neretswe mw'ijoro ngira gutya, mbona igikoko ca kane giteye ubwoba, gitinyitse kandi c'inkomezi nyinshi. Cari gifise ivyinyo binini vy'ivyuma, kiratabagura, kirajojanga, ibisigaye kibisibangisha amaguru yaco. Cari gifise itandukaniro n'ibindi bikoko byose byacitangiye imbere, kandi cari gifise amahembe 10. Nitegereje ayo mahembe, mbona muri yo hameze akandi gahembe gatoya, imbere yako hakugwa amahembe 3 mu yari asanzwe. Maze ako gahembe ndakabona ko amaso asa n'ay'umuntu, n'akanwa kavuga ibihambaye. Ahandi naho muri Bibiliya zitahinyanyuye mu Kirundi tugezeko iki gihe, avuga ngo kavuga amajambo yo kwihayagiza. Ngaha ubundi bwami bugira ikindi ko kigira kane, bavuga yuko ari ubwami bw'Abaroma. Rero ibyo ni biri mu bitabo mu siguro z'ibyagiye birakurikirana, ugereranije kandi uravye na histoire twiga usanga ari byo twobihuza, biroshe guhuza. Ubwo bwami icyo gikoko Daniyeli nta n'izina yakironkeye akivugako, kuko cyari gihambaye, giteye ubwoba, ngo kifise ivyinyo vy'ivyuma bikaze.
igikoko ngo gihonyanga gitabagura ibisigaye kikajojanga, hanyuma ibisigaye ngo kigahonyangisha amaguru yaco. Mbere ya mahembe 10 ngo abatarabonwaduga kamwe karonka n'amaso n'umunwa, kavuga ngo ibyo kwihayagiza, kavuga ibihambaye. Ariko ukomeje gusoma ijambo ry'Imana, usomye icakurikiye iki gice c'indwi, inyuma y'ibyo bikoko bine byose bigeranywa n'ubwo bwami bwagiye buraganza isi, ubona uru rukoko ruteye ubwoba, na Daniyeli ataronkeye izina kubwo guhambara kwago, kubwo ari uruntu rukomeye atawuzi ibyago, mbese rujojanga byose, rusirebanga byose, rushobora byose. Tubona nago nyene rusenyuka. Umurongo wa 11 cya gice c'indwi ngo naritegereje ico gihe kubwi ijwi rya ya majambo yo kwihayagiza ya kagahembe kavuga, nkiriko nitegereza ca gikoko kiricwa, ca kindi nyene atawuzi izina ryaco, kubera kirengeye byose, giteye ubwoba bwose, kiricwa, umubyimba waco uraherengetera, utabwa mu muriro, urayigira. Imana idufashe. Niki kindi na kimwe coza kirengeye ibi? Nikihe gihambaye corengera ibi bintu tubona ngaha, ibi bikoko kurya biteye ubwoba? Igikoko cogereranya n'ingwe, ifise amahembe 4, ifise amenya akaze, igikoko cidubu gikaze gose, kimigagura, kivuga ati kibise imbavu 3 ngo zo mu kanwa, kuvuga ngo turya inyama nyinshi, ngo kwica ubwicanyi buteye ubwoba n'ibindi. Iki naco ca kindi kindi naco ngiki ngo kiricwa, ngo kiraherengetezwa, gitererwa mu mazi, kuvuga yuko atanimva yaco wobona cagiye. Ibihambaye byose biroroshe yuko bikoroka chini ya ulinzi. Yesu ashimwe. Ariko usomye bitangaje nuko insiguro y'aya majambo ubona ushaka kugeranja ibi bikoko nabwo bwami n'abo bantu bahambaye, abantu bakomeye, utusoma ukaraba amajambo akurikira, aho Daniyeli ngo yabonye uwamyeho kuva kera anesha bya bikoko. Uwo ni Yesu, wa mwami twiteze, wa mwami tuvuga ngo twatanguye kuri Kristo umwami, wa munsi mukuru wa Kristo umwami, turiko turagenda buke buke, ngo umunsi wa gatatu, umunsi w'Imana 3 niho tuzatugeze mu munguza gutegura kuza kwa Yesu Kristo. Nguyo ngo anesha bya bikoko. Usomye umurongo wa 14 ngo ahabwa inganji n'icubahiro n'ubwami, kugira ngo amoko yose n'amahanga n'abavuga indimi zitandukanye bamusabe. Nani huyo? Yesu Kristo, umwami wacu. Inganji yiwe, inganji itazovaho, kandi ubwami bwiwe n'ubwami butazigera busenyurwa. Navuze yuko tuvugana ko Yesu Kristo ari umwami atandukanye n'abami b'isi. Ibya mbere turabibonye, bami baganza, bwa bwami bwaganza isi bwari bukomeye, bagenda basiribanga, barasenyutse baragenda. Mugabo Daniyeli yerekwa ibitubona avuga ngo inganji yiwe izokwamaho, ngo ahabwa ubwami anesheje bya bikoko byose, bami bose bo mw'isi. Naha duca rero tubandanya hahandi Maraki yavuga ati umwami wawe azoza giturumbuka, umwami witeze. Abisirayeli bari mu gihe kigoye, bababaye mu gatotezo kenshi, baganzwa n'abo bami urutavanako, bacuranguzwa, batwarwa nk'iyagano, amagorwa menshi. Ariko gatoya Maraki ati umwami wawe azoza giturumbuka, ibyizigiro byawe biraje. Ariko imyaka 400 bami rero bakiho bacuranguza. Niho duca twinjira rero, ubu bwami bwaherutse, iki gihugu kigira 4, bwa bwami bw'Abaroma, ya ngoma y'Abaroma dukunda kuvuga. Tuca tuza rero ca gice ca 3 twasoma, niho tubona Luka atangura avuga amajambo ngo mu mwaka ugira 10
na gatanu Kayisari Tiberiyo ari ku nganji. Uyu Kayisari mwumvise ngo Kayisari Tiberiyo hariho bicangana udakunda gusoma ibitabo mugoza murasoma kuko byose biri mu bitabo. La jeunesse reka gusoma icupa, reka gusoma kujya nyene, reka gusoma soma ibitabo. Yesu ashimwe. Bavuze ngo Kayisari Tiberiyo, abasoma mucabona yuko ari Cesar Tiberi. Kayisari ni Cesar, irizina ry'abami, yari amperere w'abaroma. Ingoma yiwe, intebe yiwe yaba iri i Roma. Ukuntu ubwami bwari butunganijwe bw'abaroma ndabuje ko gatoya imbere yuko tubandanya. Yaba hariho umwami w'abami, amperere yarakiganje gushika iki gihe Yohane aje rero yanteguze je gutegura bya Yesu Kristo, aje hakiri ubwami bw'abaroma, cya gikoko kigira kane kitavugwa izina ukuntu gikomeye. Hanyuma tubona uyu intunganya y'ubu bwami, haba hariho umwamperere, hakaba hariho n'abandi bami bane uzosanga usomye mu bitabo by'igifaransa bavuga ngo tetrarque, kavuga tetrarque Pilato, tetrarque Herode, tetrarque Filipo, abanyene bari ngaha. Tubona aya mazina rero agenda avugwa ngaha, na mazina atanu, harimwo umwami w'abami n'abandi bami yatwara bari munsi yiwe, aribo Pilato, aribo Herode, harimwo Filipo, hakabamwo n'uyu yitwa Rusaniya. Aba rero tubavuge ko gatoya, kuko Yesu yaje kuvuka ku ntwaro y'aba bantu batwarira empire y'abaroma. Aba duhere kuyu mwamperere Tiberi. Usomye ibitabo bitandukanye usanga ari umuntu yaranzwe n'amabi adasanzwe, umwicanyi akomeye cyane. Intango y'intwaro yiwe yari nziza neza yonyene uke haciye igihe arabahindurira, arica abantu mu Bugesera, abo umuntu atinyitse abigihangange gitinyitse abantu bose batinya, kugeza naho yica umuhungu wabo yitwa Germanicus. Yari umuhungu w'umusore w'ingabo w'umusoda, agwana neza, kubera aho yagwana hose yatsinda, nta hantu na hamwe yatsindwa. Hanyuma uco vyumva ishari riraduga, wa mwami Tiberi ati aka gahungu, uwo muhungu ko mbona bimeze azosubirira, aca amuhishano, atuma umuhishano mise wa muhishano arapfa. Ngubu ubwami bw'abisi busana bw'amisa bwa Sawuli, bariko baririmba Dawidi yanesheje kandi agwanira ubwami bwiwe kugira ngo ntagire ico buba. Abagore barabyina ati Dawidi yishinjiro yagize gute, Sawuli ati harabavye, amasigisa arahise, akagahungu kagomba kansubirire. Aca atangura kukasa amacumu, Imana igakingira kubera ishari. Bene data, ishari riranga benshi. Batiberi bacari benshi ku isi, ariko umwami w'abami, uyo mwami tuvuga wewe, ntavuga ngo ubunesha ukomeje kunesha attention cyo ndakwica, ariko wewe uwo mwami hatandukaniye n'abisi, azavuga ati ubunesha nzomuha kurya kubyamye ku giti cy'ubugingo. Haleluya. Hanyuma mukongera kuturongora mu kunesha, kwanya intambara unesha, tugwane tunesha, akongera akavuga ati ubunesha nzomuha kuganza amahanga. Ibyahishuriwe Yohana 2:26. Mbese akanongera ko ati ubunesha nzomuha kuri manu yanyegejwe. Bene data, je manu yanyegejwe sinzi, nta zina no yaha, sinzi igicapo cyayo, nta na manu nariye, abayiriye barahise nibana ntaje no kutubwira ukuntu yari imeze. Mugabo Yesu aravuga uwo mwami dufise atubunesha nzomuha kurya kuri manu yanyegejwe. Uri mu banesha, umwami wawe, umwami w'abami atandukanye n'abisi, niwanesha ntakwica nkuko Tiberiyo umuhungu yanesha cyane yaciye amuhishana agapfa, ahubwo avuga ati nzomuha kurya kuri manu yanyegejwe. Mbese akongera ati ubunesha, aho ni kaminuza, ikintu kidasanzwe, ati ubunesha nzomuha kwicana nanje ku ntebe y'ubwami. Ibyahishuriwe Yohana 3:21. Ubunesha, nesha
uze wicane na Yesu Kristo ku ntebe y'ubwami. Imana ihabwe icubahiro. Atandukanye n'abami b'isi, atandukanye na Tiberiyo, atandukanye n'abandi bami twaba twarumvise bandi Nebukadineza n'abandi. Hanyuma uwo ni wa mwami w'abami. Hanyuma abami yatwara rero, muri Luka bavuga ngo umwami w'i Yudaya, umwami w'i Galilaya, hari ahantu usanga bavuga ko ari abaguverineri. Pilato niwe wa mbere avuga ngo aha twaganze Yudaya, ivyamuranze amabi adasanzwe. Ikimo tukibona mu butumwa bwiza bwa Luka 13 umurongo wa mbere, niho tubona bivugwa abantu abanyagalilaya bariko baratanga ibimazi bashikanira Uhoraho. Pilato ngo arabicara batemagura kabisa, bose arabicara batemagura, hanyuma ngo avanga amaraso yabo n'amaraso ya bya bimazi bariko baratanga. Niho tubona ni nka ripoti bariko baraha Yesu bamwiganira ibyo Pilato yagiriye abanyagalilaya, arabica bose ariko baratanga ibimazi, amaraso yabo ngo yavanga n'amaraso y'ibimazi ruhuruduri. Ngo uyu mwami w'isi. Ikindi tuzi kuri Pilato nuko hari urubanza rw'abaye rurangiranwa, n'ubu bakivuga ngo bamucirirwa Pilato. Ntimuravyumva ngo naka ngo bamucirirwa Pilato, canke abantu bariko baraganira nyene ngo nawe ngo ntucirirwa Pilato. Urwa Pilato si urubanza rwo gupfa, si urubanza yaciye rwo gupfa. Pilato ni umuntu ukomeye n'umutegetsi, abona umuntu bamushikaniye, hanyuma arabona ko yera atacaha yakoze, arabibona, aravuga ati ubu muntu namwamuzanye namucuranguje ntacaha namubonye ko mbona no murekura. Bakomeje kubandanya ngo basingoreka ndamutonagure ndamubakubitire hanyuma yigire. Barabandanya hanyuma ati mubambe akere mujane mu mubambe. Niho none umunsi twavuze abangirikani ngira ngo kwisi yose bakoraniye bavuze mu kwemera kw'intumwa n'amashengero atandukanye avuga ukwemera kw'intumwa, confession des apôtres, canke n'abavuze ukwemera kw'intike. Mwavuze kakajambo ngo atanzwe nande, yatanzwe nande, ngivyo ivyazwiko. Ibaze nk'ubu twokumva ngo naka ngo babanga ku musaraba ngo atanzwe n'amen, ntushashavura wewe ntangorane. Bagacaca baguma bavuga ngo yabambwe ku musaraba atanzwe na Nimenya Emmanuel. Bazoguma bavuga igihe cyose ngiki cyo Pilato azwiko umwami w'isi. Ariko Yesu Kristo bamujaniye uwakoze icaha wewe yanabonye ko yagikoze, wa mugore bamuzanira bavuga ko amufashe en flagrant délit ariko arasambana. Yesu avuga ati wowe utarakora icaha na mubanzi we rya mbere habura n'umwe. Yesu ati genda ntuzongere gucumura. Nguyo umwami dufise, ni wa wundi uzanye ivyaha byawe ati mwami naracumuye ndi uwo gupfa rubi, hanyuma ati ntibagutera amabuye, ngwino mu gikiriza canje genda ntuzongere gucumura. Nguyu mwami atandukanye n'abami bo isi, nguyu mwami turindiriye, mwami tuko turitegurira guhimbaza kwibuka ukuza kuri we mw'isi. Umwami agira gatatu inyuma ya Pilato ni Herode. None mbega abapastori ashidikoni nibo bamaze kubatiza abantu benshi ngira ngo gusumba abandi bose hano. Hari urazana umukirisu kubatizwa ngo avuye ngo mu mpera izina yitwa Pilato. Ndagomba ko niko ndabaza ikibazo ati hari umukirisu yigeze abazanira umwana canke umuntu ngo abatizwe avuga ati izina ryanje ngo mumwite Pilato? Ntivyigeze bibaho, nta nibizobaho, kuko boca baza baravuga nko mw'ishengero ari nko muri Anglikani ati atangwa na Pilato, abambwe ku musaraba atangwa na Pilato. Uwo muntu yoca aza gusaba umushikiranganji bw'ubutungane ko bamuhindurira izina. Ngo ugomba kuba umwami nk'uyo, ariko umwami wacu ati wakoze ibyaha nivyo genda ntuzongere gucumura. Nguyu mwami atandukanye n'abami b'isi, nguyu mwami atandukanye n'ibihangane twagiye turabona. Haje Herode, ni Herode Antipasi. Musomye tuze tubatandukanya ba Herode usanga ari benshi amazina ya ba Herode, kuko hariho n'uwitwa Herode Agripa avugwa mu isezerano mu byakozwe n'intumwa. Uyu Herode Antipasi icamuranze cyo twamumenya ko nuko n'ivuka rya Yesu Kristo niwe yaraganje.
uyu Herode niwe amaze kumva ko havutse umwami w'abanyabwenge b'inyenyeri baciyeho bakaba bati twumvise umwami yavutse turangira aho yavukiye, bati ntituzi namba, bashaja kwironderera basanga aho yavukiye, ati nimwagaruka muce mutubwira. Herode abonye batagarutse ati havutse umwami, harabavye babagabo ntibaje kumbarira kuko babimubwira acaja kumwica, acategeka yuko abana bose b'i Betelehemu baherutse kuvuka gushika ku myaka 2 bose babica, agomba yuko n'uwo mwami w'abami bamwica. Ngibi byaranze Herode. Herode niwe uyu nyene Yohane yaje nk'integuza. Herode niwe yamupfunze amukerera izosi amuhoye yuko yamuhanuye ati uyo mugore wa mwene wanyu ntumutware n'ikizira. Yaratwaye umugore wa Filipo nyene uwavugwa ngaha mwa kino gice ca 3 umurongo wa mbere, aho tubona Filipo mwene se ari umwami w'intara yo muri Ituraya ni Tarakoniti. Uyu Filipo nawe yarapfuye amaze gupfa Herode umugore we acaratambana. Yohana ati kizire ico ni kizira. Hanyuma wa mugore isharira muniga ati sawa. Igihe kigeze Yohana baramufunga, bamufunze umugore babona ya misi mikuru yaba, hanyuma arahava. Umukobwa wa mugore amutambiye neza ati ndaguhiki ingabire no guha isumba izindi. Hanyuma wa mwana ati aje gusaba nyina nta kindi ashasaba, yasabye umutwe wa Yohana. Yohana baramukasa izosi arahise. Mugabo n'inyuma y'ivyo n'uyu Herode nawe nyene yaragiye ntakibaho. Ubundi bwami ntabwo ntebako kubera umwanya. Turabona abandi bavuga mu ngaha batanamenyekanye cyane. Ubu Filipo namuvuze ko, hanyuma Rusaniya nawe yatwara Abirene. Rero bwari ubwami bune buri munsi y'ingoma ya Kaisari, ingoma y'Abaroma. Ngaha rero Yohana aciye aza nk'icaduka, untumwa idasanzwe, yanteguza idasanzwe, aza ari umuntu aje yambaye urusato rw'ingamiya, arya inzige, arya n'ubuki, nibyo byari bimutunze. Aza avuga ngo ijwi ry'usemera mu bugaragwa, nk'uko byari byaravugishijwe nawe muvugishwe n'Imana Yesaya, ngo ijwi ry'usemera mu bugaragwa, ati nimutegure inzira y'Uhoraho, mugorore inzira ziwe, umwonga wose uzokuzuzwa, n'umusozi wose n'agatumba kose bizoringanizwa, inzira zigoramye zizogororoka, nizirimwo ibidunduri zizosenwa, maze abafise umubiri bose bazobona agakiza k'Imana. Amen. Ngubu ubutumwa Yohana yaje avuga, atanga umubatizo wo kwihana ivyaha. Integuza iyo bagiye gutegura hazoca umutegetsi, baragenda n'ahantu hari barabara ribi, abantu ugasanga bakoze hose bategura urugendo rwo umutegetsi azoza. None aha naho haje umutegetsi, umwami akomeye, kandi ibyo tubona bigomba gusa navyo, kuko bavuga yuko ngo imyongo izokuzuzwa, hanyuma ngo imisozi izosenwa, ngo n'ibidunduri, ngo n'ahari ibidunduri nizirimo inzira zirimo ibidunduri zizosenywa, n'umusozi wose n'agatumba kose bizoringanizwa. Turabona mu mabarabara ahantu usanga hari ibidunduri, hari imisozi hameze nabi, mugabo ico gihe haraho usanga n'abantu barirabiye hirya bakareka kubikora, kubera bumvise ko umukuru w'igihugu agomba kuza. Usanga amatragiteri ntawe umenye iyo bayavanye yaje gukora, ariko arahatunganya kugira ngo ntibashishe mwijisho. None Yohana waza tubwira dukora ibyo nyine, dutegure inzira y'umwami wacu Yesu Kristo, ngo imisozi, imyongo izokuzuzwa. Abarundi iyo bavuze imyongo ngo naka ngo nywa nk'umwonga, wowe uriyavuga ko yari yaganjwe n'akaboregwe, ngo nywa nk'umwonga. N'umuntu adahaga niyo wogira gute. Iryo sinzi ko ntituva mu bice bimwe byo Burundi, mugabo iryo jambo riravuga mu Kirundi. Umuntu anywa nk'umwonga canke ngo anywa nk'umuceri, ngo afise inyota nk'iy'umuceri. Aha hose n'umuntu aje ku abantu bafise umunoho, abantu badahaga, abantu ivy'isi byose bagomba kumakubirako, abantu batabumwa n'ibyo bafise, abo bose uwo mwami amaze kubashikamwo bazuzuzwa bahage. Bavuze imisozi, hari imisozi abantu bafise barengewe n'imisozi, imisozi y'amagorwa, imisozi ibahanamiye. Turakunda kubiririmba mu by'impuhemo tuvuga imisozi.
sinzi ko abagendesha imiduga hariho amabara mucamwo ubu ukumva biragoye kabisa kurengana. Na pastor afise imodoka yiruka cyane ahageze, kandi pastor umuntu anyaruka gose mugabo ahageze aho hantu ndazi yuko bogira hamwe ntiyo musiga kuko haba hameze nabi. Uyu Yohana avuga hano s'amabarabara, saya mabara tubona n'ibidunduri biri mu mitima yacu, n'imisozi iri mu mitima yacu izibiye amahoro ku bandi, izibiye umunezero ku bandi, izibiye ko abandi baronka ihumure muri bo. Sena izo nzira. Ngubu ubutumwa Yohana aje abwira abantu, sena, tegura inzira z'Uhoraho, tegura inzira z'umwami, maze usene ngo hari ibidunduri. Tukaba twikuriye ruguru n'ibirato twabyambaye dukuze, uciye mu ibara rimwe ibidunduri, ubona imvura icitse hakaza ici, haca haza ibidunduri, hari harateze ivyondo hose, haca hari ibidunduri, haza wumva utsitaye ugatarikira hariya, haraho umenetse amenya avuyeyo, haraho ugwara ruvuyeyo kubera gusita kw'ivyo bidunduri. Mbega nta muntu urabona mwirigwanye kabisa umenga n'ibidunduri wagiye watsitarako, ukumva kabisa uyo muntu n'isaha imwe iminota 10 mumaranye umenga kabisa menyo yahongaguritse, umenga n'ibidunduri wagiye uracako. Yohana ubutumwa butubwiye ko tegura umwami atarukanye abandi bami bo kwisi, avuga ati sena ivyo vyose ashikire heza, maze turirimba ati ngwino mu mutima wanje ndaguha Yehova mwami. Imana ihabwa icubahiro. Ngwino mu mutima wanje ndaguha Yehova mwami. Hanyuma ya ndirimbo niyo twaririmbye, kandi sinabonye wayiteguye mugo yampimba yacinyigisha iyo ndirimbo, numvise ijanye n'ubu butumwa nuko numva novuga ati nzonezerwa mu mutima niwazuka mpamagara, ati ndaguha Yehova nanje. Niwasena inzira y'Uhoraho, niwategura inzira y'uwo mwami, akaza mu mutima wawe akinjira, nawe azoza ahamagara izina ryawe mw'izina ati Joze ngwino ndaguha Yehova nanje. Haleluya. Azoguhamagara mw'izina ati ngwino ndaguha Yehova nanje. None wumva uririmba by'ukuri bya bidunduri ya misozi, kuko yaba iyo misozi bavuga n'ibiki bari kurondera amatragiteri bakimba bakahatunganya. Na hano mu Burundi amatragiteri yoboneka ibyo byose mbere y'ibyo bidunduri mubona aho hose duca hameze nabi. Burya nta gihe kisigaye muzohaca mubona hasenya amakaburimbi ameze neza. Mbega ibidunduri bizoba byaheze aho umwami wacu yoca namba. Ariko dusabe tubikure mu mitima yacu, dukure ibidunduri mu mitima yacu. Abantu bareke kuducako bagenda batsitara badandabagirana, abantu bareke kuducako babura amahoro kubera imisozi izana umwiza ikingiye umuco kugira ngo ushike ku bandi, ugurura umuco ushikira abandi. Reka kuzibira ngo abandi baronka agakiza, reka kuzibira ngo abandi baronka umunezero, nube inzira izana umunezero ku bandi. Kurisha ari muri wewe, mbega bikumarira iki? Ko Tiberiyo yagiye, ko Babuloni itakivugwa, ko ubwami bw'i Roma butakivugwa, tubonye umwami yaje anesha bwa bwami bwose, ko igikoko yangwe yari ifise imitwe ine n'ibikisha kivugwa cyahise, hamonetse umwami w'amahoro, wa wundi bari biteze ati umwami mwiteze araje. Nanje numva no kubwira kura mu mutima wawe ibidunduri bigende bihave, utegura inzira y'umwami, nimutegura inzira z'umwami. Yohana yadaciye bugufi, wamenga nta nabari kumwumviriza, ariko usomye ubona baje biruka bemera bindika mu mazi ababatiza. Ico kintu sinzi sinanosoye theology mugabo muri Isezerano rya Kera aho tubona babatiza abantu mu mazi, uretse wa mwami ni Namani umwe Elisa avuga ati genda wiyuhagire mu ruzi, hanyuma niwe tubona aja kwiyuhagira. Mugabo abandi ntaho tubona hari umubatizo. Yohana baraza baje kubatizwa nawe ari umuntu asanzwe, kugira ngo baharwe ibyaha byabo, baca inzira y'umwami wacu Yesu Kristo. Mbega mu mutima wawe wumva uyo mwami yoza? Ko dusigaje umaze guhimbaza Noheli nyinshi cyane, mugabo iyi minsi dusigaje hariho mbere tuyishikako ko muciye mubabara, hari aho tuyishikako. Ese
utoyishika ko tukaza hano turira mugo mwijiro abamarayika bafise amatarampete bariko baririmba ati ngwino. Yesu avuga ati ngwino warwanye intambara ndabanesheje ndaguha Yehova nanje. Ngici cyo ruta byose tusigaje iminsi mike none tukayishikako. Haraho tuzoyishikako rero navyo. Mbega umva ni washika uzoyishikako ko Noeli wari umunsi wo kurya ubushaza n'inyama n'ibindi aho hambere. Ubu nta nibiki hari. Sha mwarahombye abajene abo mwarahombye kabisa. Ko Noeli twaragize nyama twaravyina ibitungwa byaragiriye ingorane. Ubu nta nibyo mukibona none muhimbaza iki ko nibyo tabihari. Himbaza basi ko waciye inzira wa mwami uvuze ati ngwino mu mutima wanje ndagohe aho ba mwami Imana ibahezagire. Uhoraho Mana yacu habwa icubahiro. Turagushimiye turagukengurukiye kubw'urukundo rwawe no guca bugufi kwawe n'ukuntu twitaho muri byose. Mana turagushimiye ko wemeye kuza kubana natwe mwami. Abakwakiriye bose wabaye ubasha gushikana b'Imana. Yesu turaririmbiye hamwe ishengero twese hano turavuga ati ngwino mu mutima wacu, ngwino mu mitima yacu, ngwino mu mutima wanje, ngwino mu mutima wa mwene data ariko arasenga ngaha akwinginga kubw'ibidundura afise mu mutima, kubw'imisozi afise mu mutima, kubw'ahazasenya afise mu mutima, ubwibone buri muri we ariko akwamaza mwami. Ngwino wowe nyene niwe ufise imashini iyo bisena n'ijambo ryawe maze haba hatunganye, atanga amahoro ku bandi, atanga umunezero ku bandi, hagaragara ubwiza bwawe Mana uzobukoze. Turatakambye mwami kubwami bwawe tubonye ko burengeye ubw'abandi bami bose bo mw'isi. Uturinde kwibabura kwishira hejuru mu byo twoba turi byo byose hano. Hari abahambaye bari ngaha, hari n'abarosha bari ngaha, ariko mwami ico tubona nuko ubuhambazi bw'inosi byose ari ubusa ku muntu atagufise. Turakwinginze uganze mu mitima yacu, uturongore, udukize, ubane natwe. Ibihe twitegura kuza kwawe Uhoraho Mana, uduhe kubyitegurira dutunganye inzira zaciwe maze tuzonezerwe mu mitima yacu. Niwaza ukaduhamagara ati nanje ndaguha Yehova nawe turabigusabye mu izina ryawe ryera. Amen.